izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Bene wacu dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu, ndabaramukije. Mu izina rya Yezu Kristu nitugire Kristu. Dusabikanya ijambo ry'Imana dusanga muri Bibiliya mu Njiri ya Yohani ku kigabane cyaho cya 11, duhera ku karongo ka 45 kugeza ku ka 53. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo umugambi wo kwica Yezu. Benshi rero mu Bayuda bari baje kwa Mariya, babonye ico Yezu akoze baramwemera. Bamwe muri bo yamara bagenda ku bafarizayo kubabwira ico Yezu yakoze. Abahereza nk'uko abakuru n'abafarizayo rero barakoranya inama nkuru y'igihugu, bavuga bati, tuza kugira dute? Uwo muntu akora ibimenyetso byinshi, nitwamureka bose baza kumwemera. Abanyaroma noneho baze basibanganye ikibanza ceranda n'igihugu cose. Umwe muri bo yitwa Kayifa, yari umuhereza nk'uka mukuru. Uyo mwaka ababwira ati, muri ibijuju, ntimubona ko byoba byo umuntu umwe apfiriye igihugu hako igihugu cose gitikira? Ibyo ntiyabivuga ari we abyibwiye, ariko kubera ko yari umuhereza nk'uka mukuru, uyo mwaka yarabuye ko Yezu yagira apfire igihugu. Nako nticari igihugu conyene, ahubwo kwari ukugira ngo n'abana bari barashwiragiye abegeranirize mu bumwe. Kuva ubwo bashinga ingingo yo kumwica. Bene wacu muri Yezu Kristu, iri ni ijambo ry'Imana. Dushimiye Imana. Bana b'Imana, turi muri Karema, ku bagatolika, ku bayisilamu bari muri Ramazane, ubwo no ku barokore n'abandi b'amadini atandukanye barafise uko nabo baba baratunganije uko bagomba kwitwararika gusenga no kuzirikana ubwiza bwa Yezu Kristu yavuye mu ijuru akaza mu isi akaducungura. None rero turazirikana ingene Yezu bagiye bamubwira imigambi kugira bashike aho bamugirira nabi. Ijambo ry'umutwe rero riravuga ngo umugambi wo kwica Yezu. Akarongo ka 45 kavuga ngo, benshi rero mu Bayuda bari baje kwa Mariya, babonye ico Yezu akoze baramwemera. Ngo benshi mu Bayuda bari baje kwa Mariya, ngo babonye icyo Yezu akoze baramwemera. Nukuvuga ushaka kumenya abo benshi mu Bayuda bari babonye icyo Yezu yakoze, wocuza kubisoma guhera kuri iki kigabane cya 11 kuva kuri 1 gushika kuri 44. Niho dusanga urupfu rwa Lazaro, Yezu aririra Lazaro, Yezu asubiza ubuzima Lazaro. Ubwo abo Bayuda nabari baje kwa Mariya na Marita aho Yezu yazura Lazaro. Niho rero umugambi wo kwica Yezu bagiye Abayuda, abafarizayo, mbega abantu batari byanezereziwe n'ibyiza Yezu akora, batangura kuja inama yo kumwica. 46 bavuga ngo, bamwe muri bo yamara bagenda ku bafarizayo kubabwira ico Yezu yakoze. Aba bafarizayo bamwe baramwemeye, baranezerwa, mugabo abandi bo mu Bayuda barababara
mbese canke se barananezerewe mugabo bagenda ku bayuda, bagenda ku bafarizayo, bagenda kuvuga ibyo Yezu yakoze, na cane cane ko ibyo ibikorwa byiza byinshi Yezu yabikora ku isabato. Idini ry'abajudayizme canke se ry'abayuda baca bumva ko Yezu ari gukora amakosa. Imana iduhe kubitahura cane. Baca bagenda rero kubivuga. Inarindwi hakavuga ngo abahereza nk'uko abakuru n'abafarizayo rero barakoranya inama nkuru y'igihugu, bavuga bati ngo abahereza nk'uko abakuru, abafarizayo ibaze bana b'Imana, abahereza nk'uko abakuru, abahereza nk'uko abakuru ni nko kuvuga abapasiteri, abapadiri, abashehe, abantu nyene bari mu Mana imbere, n'abantu nyene b'abakuru bajejwe nyene kuba botunganiriza abandi neza ntihagire uburenganwa. Ariko nyene inama irakorana, tuza kugira dute? Ubwo bariko baribaza ngo baza kugira gute uwo muntu akora ibimenyetso byinshi. Ubwo bariko barahazanira kuri Yezu kubera iki? Bamwe mu bayuda bagiye ku bafarizayo, kubahereza nk'uko abakuru, ku bakuru b'urushengero bagiye kubabwira ati turagowe, turayabonye, uyu muntu akora ibimenyetso byinshi, tuza kumugira gute? Imana iduhe gutahura cane. 48 hakavuga ngo nitwamureka bose baza kumwemera Abanyaroma, noneho baze basibanganye ikibanza ceranda n'igihugu cose. Bantu b'Imana, ngo Abanyaroma noneho ngo nibareka Yezu akaguma yigisha, akaguma akiza abagwaye. Ibaze bantu b'Imana, be ubugome kweri, ubugome bwatanguye kera. Imana iduhe gutahura cane. Ngo nitwareka Yezu, umuntu azura abapfuye, umuntu agabura amafi, umuntu akiza abagwaye ku isabato, umuntu akiza abagwaye bari baranutse bakareka kunukira abandi, ngo none ngo niyabibandanya tuzogira gute ko tugowe? Rero bumva umenga n'ibyago byabateye, ngo noneho ngo tuzoba tugowe, azosibanganya igisengero cyacu cy'Yerusalemu, ngo noneho tube twandagaye. Murumva abana b'Imana ubugome. Ubwo bugome rero nibwo Satani n'ubu iri kiratubikiramwo muri iki gihe. Hoko ubonye umuntu agira neza bavuga ngo nukwishima. Umuntu agira neza ntashigikirwa. Hari gihe umuntu ashobora kubona umuntu ahangayitse, akabona udufaranga afise, nitwotuma uwo muntu avugwa, agacaja muri bagenzi we ati nyamara dufashe umuntu, hari umuntu agwaye yazirikiwe mu bitaro, yabuze udufaranga two kumuvuza, tumufashe. Wawe ndabivuze bagaca bari mujago ngujya ngo nukwishima, ngo nuko yafise, ngo abayerekana ko yakize. Imana iduhe gutahura cane bana b'Imana. Yezu Kristo yakora ibyiza, yarabizize, yazuye. Ibaze kuzura umuntu yapfuye baranamuzize, mugabo ngo niyabibandanya turagowe, turamenje. Ati abantu n'igisengero cyacu nikizoba kikironka bakizamwo, azogisibanganya umuji wacu gumu mukurikira, abantu bose bamukurikire. Nyamara mw'iyi si turimwo, nitwabona umuntu agira neza tumukurikire, tumukurikize. Rero bica bibabera ikibazo, bumva ko bagowe, ko Yezu agiye gusibanganya ikibanza ceranda n'igihugu cose, igihugu cyose kikamukunda, kikamunezerererwa. Ariko Imana ihabwa icyubahiro. N'ubu abantu benshi turamukunda, mugabo si yose bana b'Imana, si ibihugu byose, oya.
ni bake ariko bariho Yezu amaraso yiwe ntiyari kwemera ko amenekera ku musaraba, ntiyari kwemera gukubitwa kwa kundi kose atizigiye ko hariho bamwe tuzomukurikira. Haleluya bana b'Imana. Ego ubwo turabandanya ine n'icenda havuga ngo canke naharenze. Umwe muri bo yitwa Kayifa yari umuhereza nkuka mukuru. Uyo mwaka ababwira ati muri bijuju. Murumva rero bana b'Imana, Kayifa yari umwe muri abo. Uwo mwaka ngo yari umuhereza nkuka mukuru. Umva rero si ukuvuga ahubwo yari papa, yari papa, yari shehe mukuru, yari apotre nyimbaye murantunga sinzi kumenya ibigero byabo nzahondi. Ego ariko gusa ngo uwo mwaka yari umuhereza nkuka mukuru. Murumva yari yaratowe, yarasizwe amavuta, mbega igihugu kimwemera. Arababwira ngo muri bijuju. Mugabo bana b'Imana turaza gusikukirwa naho yabivuga ntiyariwe, yari mutima mweranda bimuvugisha. 50 akavuga ngo nimubona ko byoba byo umuntu umwe apfiriye igihugu hako igihugu cyose gitikira ngo hako ngo igihugu cyose gitikira ngo byoba byo nk'umuntu umwe ngo apfiriye igihugu cyose. Imana iduhe gutahura cyane. Kubisanzwe we yabivuga yumva ko ibyo ariko aravuga ari inama ariko arababwira, yari karabagira inama ko hamwe uyo muntu yopfa, ko hamwe Yezu yopfa byoba ari byiza, kuko akajagari ko kumva ngo hariho umuntu yari yarapfuye ngo yazutse ko bagahagaze, ko kumva ko ari abantu baretse kuja mu mirima kurima canke ku makazi bagiye gukurikira uwitwa Yezu, bumva kumenga bazoba babishize hasi. Ariko we yabivuga ziko ariko arabagira inama yuko abashigikiye, ariko yabivugishwa na mpwemu yera, yabivugishwa na mutima mweranda. Ntabwo yari we avuye kubyivugisha, na cyane cyane ko hari n'umuhereza nkuka mukuru. Aravuga ngo byoba by'umuntu umwe apfiriye igihugu cyose, ariko yarazi ko ariko arakemura ikibazo ngo uko igihugu cyose gitikira. Yumva ko ariko aragarura abantu nibica Yezu, ko abantu bose batazosubira kuza bariruka inyuma yiwe, mbega ibya Yezu bizoba biheze. Imana iduhe gutahura cyane. 5:1 akavuga ngo ibyo ntiyabivuga ari we abyibwiye. Murumva rero bana b'Imana, ntiyabivuga ari we abyibwiye, yari mutima mweranda ariko arabimuvugisha. Ariko kubera ko yari umuhereza nkuka mukuru uyo mwaka, ngo yari umuhereza mukuru nkuka mukuru uwo mwaka. Nka kujya ubona rero burya bana b'Imana abantu baza baravuga ngo bapokatolika ngo barasenga papa ngo baziniki. Urumva yari mukuru w'abandi bahereza nkuka bakuru. Nka kujya papa w'abagatolika ari mukuru, ari umukuru w'abapatiri, ari umukuru w'ababikira, mbega ari umukuru w'abakristu kuva kuri papa gushika ku mukristu muto muto wa nyuma no kuri batwebwe. Yarabuye ko Yezu yagira apfira igihugu. Mana b'Imana, urumva rero yarazi ko ariko arabagira inama, ariko aragira iki, ariko ngo ariko arabura ko Yezu agira apfira igihugu. Rero ntitwovuga ngo sinzi, burya Imana niyibona uko ibintu byose byari bipanze, kuko kubwanje numva ko kuba yari karacomekerereza ngo nibice Yezu, numva ko yari karakora amakosa. Mugabo
urumva ko Bibiliya tubwira ko ntiyarazi nawe ibyo ariko aravuga, yari karavugishwa. Rero ubwo hari impamvu, uwo nawe niwe n'Imana, kandi ndazi neza Yezu bamaze kumwica yarabonye ko yoba yavuze amakosa canke umutima mweranda akamugendera akabona ati nariko ndavugishwa, kuko nkimba yaravuze ati byoba by'umuntu umwe yapfiriye igihugu cyose canke apfiriye isi yose, hari kuba n'abandi bavuga ati no, ntabwo umuntu akwiye gupfa azize kuko yazuye uwapfuye, ntabwo umuntu akwiye gupfa. Abandi bari kuvuga ati no, bigenda gute ko tugirirwa ubuntu tukaronka umuhanuzi, tukaronka umuntu atubwira ibiri muri Bibiliya byatunaniye gusobanura, tukaronka umuntu atubwira ko canke afata imikata akayigwiza hanyuma ngo tumwice. Hari kuboneka ababivuguruza, mugabo ntababonetse. 52 hakavuga ngo nako nticyari igihugu cyonyene, ngo nticyari igihugu cyonyene, ahubwo kwari ukugira ngo n'abana bari barashwiragiye abegeranirize mu bumwe, ngo kwari ukugira ngo n'abana bari barashwiragiye Yezu abegereze mu bumwe. Kuva ubwo bashinga ingingo yo kumwica, ngo kuva ubwo ngo baca bashinga ingingo yo kwica Yezu. Bana b'Imana, Imana iduhe kubitahura cyane. Kuva ubwo bashinga ingingo yo kwica Yezu. Bana b'Imana, igihe turimo turi muri karema. Muri karema iri jambo ry'Imana riratwereka neza ingene abantu turi babi tugambanira abandi, kandi ukagambanira umuntu mwiza. Bana b'Imana, ntabwo abantu b'isi tugambanira umuntu mubi, tugambanira umuntu mwiza. Umuntu mwiza aba akwiye gushigikirwa, agashigikirwa, ibyo akora bigashigikirwa. Yezu yari yifitiye intumwa ziwe 12, harimo na Yuda yamuhemukiye. Izo ntumwa 12 zari zarahebye ibyazo ziramukurikira. Buriya hari n'abandi 72, ariko hajya ababona kure bariyegereza Yezu, nk'akarorero Nikodemu yari umuntu wa Yezu Kristo, kuko Nikodemu we turamubona aba hafi akanamufuba. Rero kubera uko Yezu yitwara, ubuzima bwa Yezu Kristo bwo mu isi, uwo ari we wese yari kumubonamo ati ujya musore n'umuntu mwiza, n'umuntu yitonda, arahura n'abababaye akabagirira neza. Uyu munsi ni ijambo ry'Imana, ariko murantunga nubwo ariko ni kuwa 2, mugabo dishobora kubashikira kuwa 4, kuwa 5 gutyo. Uyu munsi niyo badusomeye ijambo ry'Imana muri ekleziya, rya kwa kundi abantu baba bagwaye baza kwiriba rya Betsayida, umuntu akaza ariterera mu mazi kugira kire. Mugabo uburaho yari yarabuze uwumutereramwo, bijyara muriyobeye, ahamaze igihe yarabuze uwumufasha. Yezu arahamusanga, aramuvugisha, aramubwira ati yo muvyeyi, narabuze uwuntereramo kubera amazi aragera hasebuye, ho kugira ndadimbukiremo nkasanga uwundi yantanzemo. Yezu Kristo aramubwira ati tora umutamana wawe, tora utwawe, tora iryo kinga ryawe, iba itahire, igira urakize. Bana b'Imana, Yezu ni mwiza. Acaragenda. Mugabo abayuda, abahereza nk'uko abakuru, abafarizayo birabajya. Kubera iki? Yanagukijije ku munsi w'isabato. Nawe ubwiwe ntiyarazi ko ari Yezu yamukijije, mugabo nyuma aramenya ko ari Yezu yamukijije. Mw'iyi minsi ekleziya iduha ijambo ry'Imana ry'ibyiza Yezu yagiye akiza, yagiye akora, akiza abagwaye, ahumura Baratoromeo. Nubwo
uyu munsi nawe biguha icyizere ko Yezu agukiza, akugirira neza. Ntukihebure nshuti, waba uzinjya urwaye byarase, ntukihebure. Je hari igihe nama nihebura, mugabo ubundi mutima ugambwira ati ubwo narasaze. Ibintu Yezu yama nkorera n'ayama nkura, toya nkaca nirengagiza nyene nkavuga toya Yezu ndazi biriko biranshikira byose harabibona. Mu minsi heze nashatse kwitura hasi, kwanza sinashatse nyene byarabaye nyene, ariko uravye uburyo nari nituye hasi n'ubumuga mfise, nabona ko nari kwikubiranya neza, ukuguru kwanje kwamugaye basha nari mugabo narabonye neza ko ari ikiganza cy'Imana kije kuntabara. Narabonye ko abamarayika bandamiye, namaze iminsi akaguru ntegura, kandi naramaze iminsi ndiko ndagendera no kuri bekiye, naja no mu isoko nkagenda na bekiye nyene, numva nsenga nariko Yezu burantereranye uburandetse. Mbega cyagihe mbega nja mu byo gusenga ati Mana ya myaka wanyereka yo kubaho, none nzoyibamwo mw'ubu buzima, igihe sigaze nzokibamwo mw'ubu buzima. Ukuguru kuranse ye mugabo ndashima igituma mvuga ati Yezu yarabaye. Nari nihebuye ko nzohava ca nongera gupangirwa gukorerwa operation, ariko nyene Yezu niyubahwe. Nakomeje kwihangana nyene senga, none ubu ni mitende, ndashima Imana. Yezu yarahabaye pe, ndashima Imana. Ububabare nari mfise mu minsi heze ubu ntabwo nkifise. Rero Yezu yarazura abapfuye, Yezu yarafasha ibimuga, abana b'Imana n'abashinga intahe ko nari ngiye gukorerwa operation mbi, ariko nyuma nsubiyeyo baca bavuga ngo narakize. Mu minsi rero nari nihebuye, numva ko ngiye kongera kugerwa ko nimbugita, nibaza ko ngiye kubaho, ariko ndashimira Yezu. Rero nshuti, suko ndiko ndakubwira ibyo byiza byanje na Yezu, kugira nawe wumve ko nawe muri kumwe. Ikigerageza cyari cyo cyose Yezu kimuture. Burya abantu turi muri Yezu Kristo turanezerewe. Naho wowe urana ibigeragezo urihebura, mugabo waramara umwanya ugakanguka ati oya ndarengereye, nawe nibiriko biramba ko Yezu yabibonye, ahubwo ndabibanemo na Yezu Kristo, niwe azi ingene ibintu byanje bizogenda. Rero tubeho twizera Yezu. Ubu rero turi muri karema, tureke kudodobereza abagenzi bacu, tureke kubesha no kubeshera abandi, dukundane, twubahane. Yezu yazize urukundo, Yezu yazize kugaburira abantu imikate, Yezu yazize gukiza abantu ku isabato no kubazura. Ariko we nyene niwe yivugiye ati umwana w'Imana araruta n'isabato. Tureke kwankana dupfa ibintu by'amasabato n'amadini, bana b'Imana. Tureke gupfa amadini. Yezu aho yari mu isi abadivantisite ntibari bwabeho. Yezu aho yari mu isi abagatolika ntibari bwabeho, abapentegoti ntibari bwabeho, hari abajudayizme. Mugabo Yezu asubiye mu ijuru, idini rya katolika ryaje gutangura, ritanguriwe muri za Efezi n'ahandi. Nubwo bamwe bashobora kuvuga ati ndiko ndavuganira katolika, oya suko ndi mu gatolika, mugabo gusa usomye Bibiliya ugabikurikirana neza kuva kuri Petero yabaye papa wa mbere. Iryo dini ry'abajudayizme ryari risanzwe rihari na Yezu aje mu isi, kandi n'ubu muri Isirayeli mu byo bapfa sinzi abivugiye uvuze Yezu ko bona kumanika. Ariko rero twebwe icyo dukwiye kubaha ni ukubaha urukundo rwa Yezu Kristo, utitaye ko zipora no mu gatolika canke ko uri umupentegoti canke umudivantisite canke umuyisilamu. Nk'ubu abasilamu barapfunze, barasenga cyane muri iki gihe,
none bana b'Imana twese nyimba duhurira ku Mana imwe dupfiki. Bana b'Imana rero mwarahezagiwe cane, turacyabandanya. Umukama Imana abahezagire cane, turushirizeho kwisubirako. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Amen.